imigenzo ngo itugenze kandi tugenzure tugira ico tuzira tukaziririza nico tuzirikana ngo kidufashe kubaho ibanga rikaba ikirango ntayegayezwa kiranga ihanga muri turange aho twoba turi hose kandi rikitwa nibanga igikomeye rero gusumba ibindi no gufata murundi nkundi kuko nawe kurundi bagufata nka murundi uyu munsi tuja kwisanga umuntu tubonye giturumbuka hama ngo kuraguza navyo kuraguza none so kwivuza no kwibariza we nuraja kuraguza na rimwe oya uramaze kugenda oya none ugiye kwa muganga consultation bya so kwibariza bazene yumvuku ndabira iki akagorane no bafise upfuye umuntu mwiza uzoza n'umuzimu mwiza upfuye umuntu mubi uzogira umuzimu mubi abantu bazokwirukana wewe no mu kibano barakwinu ubukomeye naho uzo wapfuye umuzimu wawe bazowinwa ntibazobakeneye kuza mu kibano murabikora mu zindi nzira mutazi donc haba katolika nimwe rwo muravuga beranda ndetse imizimu myiza mu mugati mweranda kanaka nsabira aho bitandukanye no kuvuga tumuzimu wa naka reka nterekere uyu muzimu ndabe ko ivyo ndiko ndagira ingufu yasegeme umuntu wese apfuye abwiza kugira umuzimu ego umuntu wese arasa umuzimu hari ivyo twari dushaka umfite ni bimwe nakubwira nti umuntu wese akeneye gutera imbere mugabo aruta abandi ku rugero rurenze uzurabe n'abanyamadini bafise amazu y'uburaro mugabo barihisha naho baba barabakisu babo naho wowe umukirisu inzu y'uburaro y'ishengero urariha yubatswe mu mafaranga mwatanze y'imperezwa dukwiza ubutumwa ikigira 10 naho ucubona rero ko ivyo bintu biza kudutandukanya mugabo hari uyundi muntu w'umukristo kubera yitwa pastor kubera yitwa sheikh kubera yitwa patiri wewe ayiraramwo ku buntu keshe na keshe ibihugu mu gutera imbere hariho uko vyisunga umuco wavyo abantu bagatera imbere mu muco wabo keshe ibihugu vyagiye bikolonizwa byinshi byagiye bitakaza umuco mugari ibyo tubona bitigeze bitakaza nk'ubushinwa buracari ubushinwa abahindi baracari abahindi kujye nyene ibihugu vya Afrika hari abavuga bati kuba bikiri inyuma mu iterambere nuko vyatakaje umuco niko mubibona icyo kintu si kintu coroshe no kwishura uko iyo turiko turavuga mu mico imigenzo na akaranga nico kirango kiranga ihanga sobe nk'uburundi rero turafise ibintu bituranga bitazokwigera bihinduka arico gituma uburundi buzokwamara uburundi hahinduka abarundi hahinduka imico y'abarundi mugabo uburundi nk'akaranga kazokwama areka kandi ku Burundi aho twovuga rero nk'ururimi ururimi rw'ikirundi ruzokwama ururimi rw'ikirundi na uko vyogenda kose kuko rugiye n'uburundi buzoba bugiye uyu munsi rero nico kintu gikomeye mbona mu byo wari kuravuga umuntu yoraba kuko ururimi turushigikiye hariho nibijana n'ururimi tutegerezwa niba ari miziro ari byo tuzirikana tukamenya tuti ivyo vyamaho ikindi iyo ibintu atari gwawe atari byo waremewe kandi ko navuga nk'imigenzo tuja gusanga hari umwanya muremure bidutwara wo kwiga kuba abandi bantu tutari kuko turabarundi hari imigenzo y'abarundi iyo rero dufashe umwanya wo kugerageza kuba nk'abandi bidutwara umwanya munini uzurabe kubaho mu Congereza niho mukunda kuvuga ngo fake life kubaho ubuzima atari ubwawe bitwara ingufu nyinshi gusumza kubaho ubuzima bwawe uyu munsi rero kandi ndakwenga akarorero ka hafi abarundi twamye twubaha inka mu mico n'imigenzo y'abarundi kuko twavuga ko inka rimaze yose ikumugeni igiriye vyose kandi tugaha agaciro ubukwe uyu munsi hariho imanza zisesaguza abarundi muzi imanza zisesaguza abatari bakene bashobora kuvuga bati iyo ni imvugo z'ubukene ngo n'ubukene buriko buratuma uvuga ivyo ariko ubukwe nibaza ko twese tumva ko bivuye muri vuga gukwa ni gikorwa n'imiryango ibiri aho umwe avi wabo akaja gukwera umwana wiwe mu yundi muryango ihangiro rimwe arukunga ubucuti hagati y'imiryango ibiri mu bucuti buramba kandi buzamaho muzi ubucuti buramba kandi buzamaho burama kuko bufise ikiburamishije aho hambere bakwinka kugira ubucuti burame nakare ngo uguhaye yamakuruta wowe rero umuntu ugiye gukwera uramuhaye inka azamana mu ruhongore ivyakomotse kwa ba mwana wiwe no kuvuga ko nawe araguhaye ni cyaca gihera nawe araguhaye umugeni
uzokwama umwubaha kuko yaguhaye ubuza kugwiza umuryango. Hari rero kubahana hagati y'imiryango ibiri igiye guhana abageni. Navuze rero ko biramba kuko burya mu mico no munsi wa matubibona ngo ivyo kubavuga kujana ubuvyeyi canke kuramukanyisha umwana kwa inakuru cabasekuru. Umuntu agukoye uno munsi avyaye wacu umugabira nawe umwuzukuru wawe. Okay. Bakaja kwa ba inarume. Babitwa bankura inkobwa kuko wategereza kuzotwara inka kugira uronke nabo bishwa. Mu guno munsi urabona abantu baribanira atawakoye uwundi. Kera ho umuntu atakoye agaciro icyubahiro cy'umukwe ngo kiri mu gukwa. Utakoye burya yabonwa nk'umuntu asanzwe ntiyaba yubashwe ni bukwe ntibamuha agaciro kuko ntiyaba yarakoye kandi niko vyategereza kumera. Umuntu ariko aradukurikirana niba uzikora umukwe atakoye nukuri nturumukwe akwije ivyasabwa kugira witwe umukwe. Urumva rero nk'iyo nka yarahuza imiryango ibiri kuko urumva wokugabiye no mu buzima busanzwe iyo umuntu akugabiye hariho ivyo bintu uramwokorera nawe iyo wagize akavuga ati nje nyonkorera naragize narakugabiye bitabaye n'imanza zaraba mu manza z'inka turabona ivyo vyatuma abantu bashobora kuburanira inka. Ariko uko bigenda kose uyu munsi ucuraba hariho etat civil n'amategeko yaje yego imwe nakubwira urumva ni migenzo yahindutse. Baravuga bivuga ko vyatangwe mu myaka y'igihumbi 1990. Sinzi sinovuga umwaka ngo mpave mbesha. Ariko urabona haraje amategeko ya leta avuga ko abantu baja kwabirana imbere y'amategeko ivyo bita mu gifaransa etat civil. Ivyo birabaye urubanza harabaye ugukwa urundi rubanza harabaye ivyo mu isengero urundi rubanza. Ariko igikomeye nuko uyo muntu aba umukwe nuwakoye. Imwe ndakubwira ko uyu munsi umuntu numva ngo je ngo ndumuvyeyi wa kanaka kumbe n'umuntu yavyaye ikigendaro umwana w'ishushu. Tuvuze umwana w'ishushu ishushu n'umukobwa yavyariye iwabo si umwana ivyo abantu barakunda byitiranya. Yego ishushu n'umukobwa yavyariye iwabo ahubwo nuje mwana yavukiwe ajya n'umwana w'ishushu. N'umwana w'ishushu ishushu n'umukobwa bayarashushunzwe kagenda kuvyara mu gahinga. Ico gero n'iryamenda cyo urumva uciye usanga rero nkahajya wewe urafise no munsi ibiguhuza n'umuryango wawe. Umuryango wawe barakubaha kuko bakuvyaye barafise ivyo bategereza gukorera nk'abana nk'umwana muhira. Mugabo uciye ubazanira uyundi muntu imanza zibaye zitatu uno munsi umuntu hageze ivyo kuvuka n'izindi manza cyo yumvira rero umuntu avy'abana batandatu kubera kumbure ibi vyatanguye kera. Uno munsi hariho n'izindi manza mu bride to be ibintu uzosanga no mu Kirundi bidafise n'amazina kenshi bari akazana no mwaka wabaye nk'akamano kuko twebwe mu Burundi turemeza ko umuntu agiye kugena baravuga ko bagiye kumugenesha bakamushira impano kumbure kubera yagize ubugeni bazi ko hari ibintu azokenera agiye gutangura ubuzima bushasha abantu bakaja kumuraba bamugenera impano. Umuntu yibarutse baravuga bati tugende kuraba umuntu kumwibarutsa bakamushira ibintu muguno munsi babigira imbere yuko umuntu avyara ugasanga ni ibintu kumure abantu bagira hariho abuzokumva ngo ibi bintu biragoye muje bijya ntavyo nogira bondogeramwo ugasanga ni ibintu nabo bwabo bagira batizeye mugabo bizera ko kubigira kubera abantu bamaze kubifatuka. Kinagira mvuge ku mico irahinduka irakura kandi irapfa. Hari ukuntu umurundi wo mu myaka y'igihumbi 1800 yari ameze no munsi atameze. Hariho uno munsi imico yaje ituma dutegereza kuba nk'abandi ariko tutabaye twebwe kuko nagira ndaguha akarorero gato. Hariho ahantu umuntu ashobora kuvuga ngo ngororera costume uno munsi ngiye kubonana n'umuntu nagiye na kimwe uva mu gatondo utagiye kubonana n'umuntu. Ego hari impunzu z'imara rubanza naho hambere zari ziriho umuntu baravuga tujya umuntu arafise impunzu yagenewe iyo munsi mugabo ntibisigura ko umuntu atambaye impunzu zijya wewe umenyereye atababerewe. Okuberwa ni ingingo umuntu afata yo kumva ko afise ibintu vyagize. Hariho rero no gusesagura ushobora gusanga kubaho kugira tubeho ubuzima bumwe butari bwacu. Igikomeye rero no kubaho uko tubayeho kuko nabandi barabayeho nabo batabaye uko tubayeho. Nshobora kuravuga no mu mfungurwa turafungura ibitwica
uyu munsi nagira ndakubwire babonye umuntu ariko arafungura imfungurwa zirimo amavuta y'inka zidakaranze n'ibirungo ubwoko 60 bw'ibirungo yo kubwira ko utari indya ziryoshe kandi indya ziryoshe zari indya zikwije ivyo umubiri ukeneye kugira wiyubake harimo izo nsanganya ngaburo intanga nguvu canke indema mubiri biza kugufasha wewe kuba wewe no gushobora gukora akazi kawe ka minsi yose mutera imbere nk'umuntu. Ibyo byose rero haraho duca dusanga twatwawe n'ivyo dushaka atari ivyo dukeneye. Kuko no munsi hari ikintu jewe nshaka nico nkeneye mu buzima. Okay. Uno munsi ndakeneye gutuma tumanako amakuru. Ariko ndashaka gutunga telefone nziza. Ibintu bibiri bitandukanye. Ndashobora gutuma tumanako amakuru nkoresheje telefone bayabaye nk'iyimfise. Hariho n'ibindi ndacakubwira nti nkoresha iPhone. Wowe uracakoresha iPhone 11. Hazoze 16 ugaca usanga rero no murindi w'iterambere wari ibindi bintu wari wateguye kuzokora byo guteza imbere mugabo kubera hasohotse indi telefone urishe ivyari bikenewe ugiye kuvyo ushaka. Mu kirundi rero ngo ibishobisho bihonye ubusho. Akenshi rero hari igihe tuzibira indoto zacu mu gufata umwanya tukawuha ivyo tudakeneye cyane twirengagije ivyo dukeneye gusumba byo tugiriye akamaro uno munsi ejo muri kazoza ikibano abadukomokako urunganwe guno munsi urungano rukurikira n'abandi bose bazoza muri rusangira ikabiterambere ku gihugu. Rimwe rero ndavuga rero vy'ishari aho hambere umuntu wese ateye imbere abantu barashima bakavuga bati uyu wanyu yotera imbere kuko nabankunda kubwira abantu ndakubivuga ndiko ndafina si umugani uhari kandi nkavuga nti bagenzi uyu wanyu yotera imbere burya jewe nk'ubu uje kundondera ahantu hariho umuntu yubatse ibitaro hamavu yanje sindakubwira ngo urumva ngo ni inzu ngo uracukata ngo akazungu kari inyuma ndavuga nti niwashika ku bitaro kwa naka uracuhagara uzomushikiriye iryo terambere giwe ari ikintu ryamfashije yego biratuma natumwanya mu kugenekereza abantu aho bansanga biraba vyoroshe cyane ko bansanga aho hantu nyene umuntu yundi yaranguriye umugambi w'iterambere. Ariko no musi nimwe navuga mu ntango icyo umuntu atarimwo ikitamushikiriye umenga ni kibi. Ako kantu rero kishari nigono kwipfuriza kw'abandi menga botera imbere mugabo ntimigere bakubarenga we ugume bari munsi yawe wowe mutera imbere mugabo wowe ugume baruta ufisa akantu baruta kwibona rero ko menga ni ubereye ivyiza navyo nikindi kintu caje mu mico y'abarundi kitari kiyasanzwe. Mvuze mu mico ni bimwe nakubwira ko imico ihinduka. Abarundi rero twarataye ubuntu cha twisanga dushira imbere ibintu ubuntu bubabwiye gishobora gukunda rero ko abantu dusubirana ubuntu nukwirengagiza ivyo bintu byose amacakubiri y'ubwoko bwa bwose dutandukanye tukamenya ko imbere yuko ubicuri imbere yuko icuri cyo cyose ubura umuntu rero yategeza kumenya ati umuntu arakenera uyundi muri ibi canke biri je uno munsi nshobora kuba mfise ibintu nashaka gushikiriza jewe nkavuga nti nari nkeneye umenyesha makuru yongeresha ikiganiro kugira ndabivuge nawe ufise ibindi wateguye gukora sinshobora kugutesha akazi kawe mugana nawe nk'ubu wavuze uti ndakeneye kumenya vy'ukuri ico mu ndamura bitabe gusoma bakora ndakeneye kumenya vy'ukuri ico se gihembe yovuga kwiterambere rifatiye ku mico uno munsi nanje naguhaye umwanya kandi wabonye wasanze niko ndakora mfise ivyo niko ndakora ndabwira none ko nawe uri ku kazi ni bwa ufatanya bikorwa rero nariko ndavuga wowe hari ico ndakunguye nawe hari ico nyunguye kabisa iyo nja kudadika to ya nta mwanya mfise wowe ari kugenda udakoze nanje nivyo ndafise uyundi mwanya nza gufata wo kugira nkora ivyo nategereza gukora muri uyu mwanya nakoze ariko utagiye ushavuye kandi nanje kumbure ndabikoze kuko mbona ataco ngira nice shobora kubikora no mu mwanya unza nico rero gikomeye kumenya ko igikomeye cyane ari Burundi bubaye Burundi rero nkuko twamye twumva ko Burundi ari Burundo bw'ubwami butandukanye bwadushize hamwe imiryango itandukanye ariko duhuje ururimi duhuje imibereho nimwe ntama mvuga no munsi urashobora gutema igiti kiri mu itongo iwawe ukagira ngo ndagikeneye ndagitema mugabo ntiwibuke ko hari abantu 50 bahora bugama igitutu ngaho mwitongo iwawe bariko bararengana kwibarabara ugiriye nabi basanga nawe ubwawe ejo canke ejo nibizogorokako ni bimwe rero nariko ndavuga uri kuravuga ivyimpinduka turavye nk'indagurika gibi akenshi tuza kwisanga turiko turaba mu ngaruka z'ivyo twakoze haraheze igihe twarisamburiye ko nk'intungwa kandi ari ibintu twategereza gufata nka nkama
umunsi rero igihe twatahura ko kuba umuntu bikomeye gusumba ibindi ni hamwe uzosanga atakintu na kimwe dupfa, niba ari amadini, niba ari imigambwe, niba ari amoko, niba ari intara, tuzoca dusenyera ku mugozi umwe twese dufise ihangiro ryo guteza imbere Burundi. Ngo muvyeyi wa twese twese turazi ko Burundi bufise ico butumariye. Kandi abakarorero gato je ndamubwira abantu watanze akarorero k'Ubushinwa, je mu Bushinwa ndamaze kujayo. Namaze umwanya muto mugabo abantu bariko badukurikirana baba mu bihugu vya Buraya canke za Amerika nibo bababwira hari ikintu twe turushije abo bantu mu bindi bihugu. Ikintu ca mbere wewe Uburundi bwaguhaye no kwitwa umurundi. Mugenzi uno munsi twebwe naho wowe udafise icyo ukora, udafise akazi ngaho Bujumbura, twe nkatwe turi Bujumbura, naho Bujumbura wowe usuzuguritse urara no mwibarabara, hari ahantu utashe vyanse twe turafise iyo twoja. Ucuvuga uti ko vyanse, hari umuririmbyi yitwa Double J niwe yavuze ngo nivyanga gose nzoduga kubera n'umunyagitega. Vyanse ukaduga hari ahantu natacho wowe ufise bavuga bati umwana wa nakaraje, twe turagira iragi. Twafise ivyo baturaga, baraturaga kwitwa Barundi, kugira umuryango ukomokamo ushobora kukwakira uko woba uri kose. Ariko hari umuntu akazi gaheze umva ngo yabaye ngo umusando misiri fixe mu CDF, asaja mwibarabara kubera nafise niya zoja bo barakubwira bati twe turateye imbere ku myaka 18 umuntu wese narondera icakora abeho. Vyanse ucubaho udafise ukuri, udafise nakaranga muntu kuko ngira n'igihugu hajya kiba gisa n'icakwanse. Ico rero n'ikintu twe nubwo butunzi bwa mbere dufise abantu batazi. Ni ubutunzi bukomeye kuko nubu naho vyo kwanka ukavuga uti ashobora kuva ngaje ndi umunyakirundo, ashobora kuva ngaje ugiye mu Kirundo ahamagara muhira ati hari umuntu aje ngaho mu mwakire nk'umwana, barakwakira. Ivyo rero nibyo byari biharaho hambere kuko imbere yuko iyi mico uri kuravuga itituka akazana no kabaye akamano no munsi abantu ntibagitanga indaro, utegereza kuba ufise amafaranga kumbura ivyo byatewe n'ubukene. Ubukene bwa mbere ni mu mutwe. Hari ivyo twari dushaka umfite ni bimwe nakubwira nti umuntu wese akeneye gutera imbere mugabo aruta abandi ku rugero rurenze. Uzurabe n'abanyamadini bafise amazu y'uburaro mugabo barihisha naho baba barabakisu babo. Naho wowe umukirisu inzu y'uburaro y'ishengero urariha, yubatswe mu mafaranga mwatanze y'imperezwa dukwiza ubutumwa ikigira 10. Naho ucubona rero ko ivyo bintu biza kudutandukanya mugabo hari uyundi muntu w'umukristo kubera yitwa pastor, kubera yitwa sheikh, kubera yitwa patiri, wewe ayiraramwo ku buntu. Mwese mwitwa bakristo kandi mwatanze mwese mwese mwitwa bakristo. Umva hari ubusumbasumbane. Nivyo nariko ndakubwira ubwambere umuntu ashika baramufungurira, hariho kuguha indaro, bakaguha ivyo ufungura, bakagushuhiriza amazi ukoga, byose bakavyuka banaguherekeza n'impamba bakagutekerera kugira ntuzogwisari iyo uri kuragenda yego. Nuko babona ati uyu muntu aragiye. No munsi ari ibintu vy'ububeshi, ubuguruguru, ubujyajya buri mu Barundi mu majambo ngo kaze muri Sanze turisanze. Ni jambo ryakoreshwa kuko umurundi yavuga ati aho uje wasanze undi murundi mugenza wawe kaze muri Sanze ugasanga ni nk'akabari ingowe nta ngorane, ni nk'akabari ariko ngo bar muri Sanze kandi uza kuriha amafaranga kandi ahantu uvuga uti ndisanze jewe ngiye ndi umuntu ndasanze uyundi muntu. Iyo bariko baravuga ati jewe ni jewe umva ni jewe n'undi muntu hari abarasta nibo babisigura ngo haye nayi abarasta ngira nibo baca bitahura cyane no mu Kirundi rumva jewe hariho jewe n'uyundi muntu ari muri jewe kandi ushobora kuba uyundi muntu mugabo nanje nkamufata nka jewe. Nico gituma rero umuntu ashitse ahantu baba banza umenye ikibazo umuntu afise. Iminsi yose hari gihe we nk'ushobora kumva umuntu ubona mudahuje mu vyumviro, mugenzi nta muntu numwe afise inzara yumvira neza, fumubanza mubaze ko yafunguye. Hari gihe ushobora gusanga hari ikindi kibazo yari afise catumye agira umwitwara ari kudasanzwe. Ego ngira ngo tuje ku musozo w'ikigano turangiza, hajya burya ugusenga tugusanga mu mico, mu mico y'ibihugu ugusenga kurabamo. Ibona kubwira ko hari imigigwa yagigwa kandi hanga ryose ryaba rifite uko gitunganije. Umva ni ikigwa kirekire uravye
abantu ba mbere bari bubasho mu Burundi yari kiranga n'umwami kandi abarundi bose bakabihuriza ko bityo ukabona ko kiranga arafise uruhara yari afise mu guhuza imitima yego hama umwami nawe akagira uruhara mu guhuza ikibano bose bakubaha ibintu babona n'amaso bakamenya ati umwami yo bitahura byo batabona n'amaso bakavuga bati kwikina nanyereka tukibandirwe twicare twambaza Imana canke duce kuri kiranga dusabire ku Mana ibintu bigende neza kandi ibintu bikaba abasazi bagakira imvura ikagwa byose bikagenda uko urumva rero none ibyo uyu munsi haraje abashinga ama eglise reka tuvyite ngira ngo amadini nabo nyene nibo babandanije bijya kiranga yakora abashinze amadini nibo bashinze n'izo nzu z'uburaro barihisha ababagana ariko ku mugigo wo kubandwa abantu bose barajya bakanywa carazira kwinjya zihera carazira kwibinyobwa bihera ni national ko ndavuga no ku umwami akugabiye nta n'umuntu yaraba yavuga ati ndaguhaye ubusho bwose umwami akugabiye baramenya bose tuyagabiwe n'umwami nta umurengera byaribonekeza ko ufise waguhaye bakaba arabantu umuntu yabona kuko umwami baramwica umukama kuko inka zose bemeza ko ari iz'umwami akamira uwashatse aguhaye umwami ntawe akwima nico gisigura umukama ego umukama majambo yaje urumva rero Imana ariko mu mvugo ya kino gihe mu mvugo ya kino gihe umukama tuzi ko ari Imana none umwami uyu munsi rero n'ibintu Imana umwami Burundi numva ko byari ibintu bitatu vyegeranye ariko umwami nawe niwe yaterekera abarundi bose hari umunsi mukuru w'umuganuro uhuza abarundi bose bakavuga bati umwami aratanze umwaka muganga urabona ibintu vyagiye birahinduka none umunsi nta munsi mukuru numwe numvuga uhuza abarundi ngo bavuge ko uyu munsi naho iminsi mikuru iba umunsi mukuru wegera na gato n'uyu munsi mukuru w'iterambere ry'amakomine aho usanga abantu bose bagiye bavuka bagahura nabo bakuranye bwa buzima bwo bamenyereye gusangira za mfungurwa kuko intara yose irafite ibintu bayizi ko bakavuga bati imfungurwa iwacu ziboneka n'izi bagasangira bariko bariyumvira ukuntu boteza imbere ikibano kabigira urumva bibandanije ikibano mu gihe komine iteye imbere intara iratera imbere intara iteye imbere igihugu kiratera imbere mu bw'umuganuro waba uzi ko ari umunsi mukuru uhuza abantu bose urumva rero ivyo kwemera sinkunda kubivuga kamajambo menshi kubera novuga badutwaye ubuntu muri rusange kuko mu kwemera kw'abarundi niho twabonera agaciro k'umuntu agaciro k'umukenyezi ibi vyose ubona uno munsi haba ihohoterwa rifatiye ku gitsina ukabona umukenyezi arenganywa canke agira ibi umukenyezi asuzugurwa ko atashashoboye mugabo hambere mu mico y'ikirundi imigenzo y'ikirundi iragaragaza uruhara rw'umukenyezi uragaragaza agaciro umukenyezi yari afise nka Nyangemanyo uvuga uti uyu muntu niwe munyabigega turazi ko ibintu byose bitunganywa ari uku imyibutsa y'ikirundi yerekana ko umuntu abuze umugore ababuze byose naho kumbure hari abandi baca bavuga bati hari ibindi vyagenda uku abandi bavuga uku urumva ni ibintu byo kuraba mbega uno munsi mu 2024 mu kwezi kuza n'ibihumbi 2025 tuzoba tugira twinjiremo ego ni kihe kintu twokenera gusumba kiri mu byo twatakaje kugira tube twebwe gikomeye rero nuko tworaba agaciro k'umuntu tukagarura ubuntu mu bantu kugira turondera ibintu ku nyungu z'abantu burya uyu munsi iyo turiko turumva ukuntu kera bemera yego ndavuga uburyo basenga mu Imana bambaza Imana okay biravugwa ko baca kuri kiranga hakarinda kuba ivyo vyo kubandwa kwambaza imizimu imizimu mbega ibintu bitatu bitandukanye kuko ubu hariho kubandwa hariho uguterekera hariho ukuraguza ivyo bintu abantu barakunda kuvyitiranya none ivyo bintu twovyitira Imana cyangwa twovyitira shetani ni iki se kibi bavuga Imana kubera ari ubushobozi bwiza bufisa aho umanye umuntu adashobora kugenda ngo amanure buzokwama bubaho ntushobora kugenda ngo Imana ngo yimanura ahantu iri nubwo bushobozi tutabona n'amaso bushobora gufasha ibintu bigenda neza ahari ubuntu hamuruntu niko abarundi bavuze ariko iyo bariko baravuga ko ari abagabo atagwibara nuko naho go runtu ngo habaye abo bantu bose bahuye byatekereza kurangira kuko kubandwa niho mu gigo wa mbere wo guhuza abantu bahuje inama n'imitima atamuntu arimwe atamututse arimwe atamutwa arimwe bose bitwa barundi
ari bishegu bakitwa ibishegu mugo no munsi urabona no mwisengero urasanga mwese muri mwisengero harimwo ujya nuwahe basenga abakirisu hari abakirisu mu bwoko butandukanye ujya no mukirisu oya je hajya sino hasengera urumva bwa butandukane niko ndavuga canke n'abayisilamu urabona harimo imico ujya no musuni ujya no mushiya ukabona nyene ko ari ibintu bihari kugira abantu bame babona ko batandukanye n'abandi mu gihe urumva ku bantu gukora begeranye iyo tuvuze guterekera imizimu no guhagacira umuntu atagihari umuntu wese arafise umuntu wiwe avuga ati uyu muntu iyo apfuye turemera ko umuntu agenda ikibiribiri bakagihamba ariko umwuka ariko arahema hari handi hantu biri ari mubi umuzimu none ari mubi umuzi w'umuntu uyo muzi w'umuntu rero niwo baterekera kugira niba ari umuzimu mubi niba ari umuzimu mubi bawutuze kuko no mu guhamba urazi basohoye ikiziga babanza gukubita umuzimu n'umuzi w'umumanda bemeza ko uwo muzimu bawukuye mu nzu hariho rero ukwironderera uwo muzimu ukawurondera kubera wabonye ko uyo muntu ari umuntu mwiza amateka yiwe uyazi cyo gituma nkanje wumva ntwase Segihembe Segihembe afite amateka meza muri kahise k'umuryango wacu isokuruza avuga uti uyu muzimu wozonyobora mu byo nkora ndifuza ko nozoba itegererezo mu bisanzwe none umuzimu bawutandukanya gute ni daimon nari ndiko ndakubwira ari imizimu myiza n'imizimu mibi nivyo nari ndakubwira umuzimu mubi witwa intezi cyane rero ukabona ukavuga uti ngaho mujyango reka tubandwe kubandwa urumva mwese mwahuje inama n'imitima ikibano kimfashe uyu muntu nahapfuye umuzimu we ntuzuturukire no ngaha mukawutuza mwinezi rero urumva kenshi mutawutujije muticaye ngo muterekere iyo mizimu muyirukane nihamwe wumva ngo umuntu yafashwe n'ibintu bitangura kumwivugiramo naho rero bamwaca bavuga ngo ni ibyo mu kuzimu mu kuzimu n'ahantu twese tuzoja umuzimu n'umuzi w'umuntu twese tuzopfa sinabimenye ko uje haragapira mfise kanitse ko ngibuka kuzopfa twategeza kuzirikana ko tuzopfa umuzimu rero hari imizimu myiza n'imizimu mibi n'abantu hari abantu beza n'abantu babi upfuye umuntu mwiza uzoza n'umuzimu mwiza upfuye umuntu mubi uzogira umuzimu mubi abantu bazokwirukana wewe no mu kibano barakwinu ubukomeye naho uzo wapfuye umuzimu wawe bazowinwa nibazo bakeneye kuza mu kibano ivyo nivyo bikorwa no munsi murabikora mu zindi nzira mutazi doke haba katolika niwe rwo muravuga beranda ndetse imizimu myiza mu mugati mweranda kanaka nsabira aho bitandukanye no kuvuga tumuzimu wa naka reka nterekere uyu muzimu ndabe ko ivyo ndiko ndagira ingufu gato ya Segihembe umuntu wese apfuye abwizwa kugira umuzimu ego umuntu wese arasa umuzimu ego upfuye usiyinde ku muzimu no kuvuga aba twakwita ngo n'abascientiste b'abapsikologi bavuga ngo iyo umuntu apfuye asigara yitwa ame iyo ame rero nico tuza kwita umuzimu none sivyo bakubwira si ame canke esprit none sivyo bakubwira ko ari esprit sena na esprit satanique erega nivyo bintu bigiza na bibi gusa hama ngo kuraguza navyo kuraguza none so kwivuza no kwibariza we nuraja kuraguza na rimwe oya uramaze kugenda oya none ugiye kwa muganga consultation bya so kwibariza baje ni yumvuku ndabira iki akagorane no bafise mugubigize uko abarundi babigira ujya mu cyo umupfumu ndabajamwe no musa abantu basubaraje mu bapfumu bwambere ibi by'amadini bikiza bigi abakristo bamwe baravuga ko naho warisha no ntuzo nk'imiti tuzogusengera bagenzi tureke kubeshanya ukwizera kurakomeye nivyo ariko n'Imana iragira himaniye nabisonzesha ari ukwisonzesha kugira wibabaze nivyo wumve kuba baye ari ibintu yeza guhindura muri wewe kandi kwisonzesha je ndabishigikira cyane bidafatiye no kwidini we nawe ubwawe naho uvuga iki kintu ngira ndagifatira umwanya reka niyibize ikintu nzogikore birafite impinduka no mu mibereho y'umuntu ukabona ko ibintu byagenze neza kubera wisonzesheje bitandukanye rero nibi turiko turavuga nane wumvise wamaze kwemera ko nawe uraguza muga tubivuze ubwa mbere uvuga ngo ujya mwari mu bapfumu umupfumu mu Giswahili bavuga ngo ni mganga nene unja kwa muganga kubera baje bazananye n'abaswahili bavuze kwa muganga mu Giswahili uvuze ngo yagiye kwa muganga bavuga amenda kwa muganga nuko kumbure umupfumu hariho rero kudatahura ni bya bindi ndiko ndavuga kumbura baje bazanye ibi by'ubuvuzi none no munsi hari abantu babavuzi kama none umuvuzi kama none niba paracetamol bayikora mu giti cy'umubirizi dufata karorero wowe umugagenda ku mufuma akakubwira turongo umubirizi ko wumva bari umutwe hari ibintu usanga umuntu ababara umutwe uruhande rumwe bijya barabara bivura akaguha imiti y'ikirundi uno munsi hari amadini amwe yakubwira ngo ntuzoje
ngo shano ngo wumvise ngo wari shano ntuzogira iki ngo ntuzogende kwipimisha no munsi mukubitina rero ni vewiti ya pastor ihagaze nawe vuga uti mupfumu wanje ari kurere kanje ko uyu mupfumu abandi bose mubona bariko barahurumbira andabire ko atabibo baranteye urumva rero imico uko genda bifata twataye kuba abarundi kuko abarundi bobo yari umurundi atahura ko umuntu ari uwundi agafata murundi nk'uwundi kuko nawe ari uwundi kuri murundi uragitahura iyo umuntu agiye kurongorwa niho bavuga ngo aragiye mu Burundi kuko abarundi bo bafata ahandi hantu hariho hose nko mu bundi Burundi Urundi bawufata nko twavuga ko ari igihugu gusa mugabo n'ikindi gihugu hagati n'ubundi Burundi nawe rero urafata mu Burundi n'umuntu atari umujyango avuga ngo yagiye mwa barundi nukuvuga n'undi muntu yagiye ahandi igikomere rero gusumba ibindi numva norangiriza ko nawe n'umwanya wampaye warangi yego imico irahari ngo tuyubahirize irapfa irakura kandi irasaza imigenzo ngo itugenze kandi tugenzure tugira ico tuzira tukaziririza nico tuzirikana ngo kidufashe kubaho ibanga rikaba ikirango ntayegayezwa kiranga ihanga muri turange aho twoba turi hose kandi rikitwa nibanga igikomere rero gusumba ibindi nugufata murundi nkundi kuko nawe kurundi bagufata nka murundi uyu munsi tuja kwisanga umuntu tubonye giturumbuka tumufata nabi ntitwiteho agaciro twomuha nk'umuntu tukibagirwa ko natwe hari ahandi hantu dushitse batubona nk'umuntu giturumbuka nitwafasha uwo tutazi tuzofashwa nabo tutazi nitwafashanya tutazi nanye tuzokwisanga twese tuzinanye twafashanyije ku neza ikibano kuko ikibano kigizwe n'abazinanye n'abatazinanye murakoze nuko merci beaucoup murakoze cyane ndagushimiye ku mwanya mufashe muri rusangiza bino vyumvira barundi nizera ko no kuri uwafasha akanya kadukurikira yize yumvise hasigaye ko ngira ngo ashira mu ngiro bimwe ndagushimiye reka ndagushimire cyane ego shimire cyane abari ko baradukurikira tuzosuye guhura mu biganiro by'ubutaha bari kumwe na mu ndishanyuma bye bye